Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa kane. Turi mu ndwi ya 30 mu gihe gisanzwe ca liturujia ya Eklezia mu mwaka utagaburikana kabiri. Iryo jambo ry'Imana tuzirikana uyu munsi turisanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere cashwabuwe n'ibaruwa ry'umutumwa Paulo yandikiye abaromani, ni mu kigabane c'8 kuva ku murongo 31 gushika ku murongo wa 39. Izaburi y'ukwitsa ico gisomwa ca mbere ni Zaburi 108 canke 109 bivanye n'igitabo ca Bibiliya muri ko murakoresha. Inkuru nziza nayo tuyisanga mu nkuru nziza y'Umukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka, ni mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 35. Ehe rero dukundira Umukama, tumutege yompi muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga Mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Nshuti zanje, ko Imana isanzwe iturwanira, ninde yoturwanya? Ko itimanye umwana wayo bwite, ariko ko yamuduhebeye twese, icotesha noneho kutugabira ibisigaye vyose kuri uno mwana ni iki? Ninde azokwagiriza abatowe n'Imana? Mbega Imana siyo ibagira intungane? Ninde azobacira ubwo gutsindwa? Mbega ni Yezu Kristu, kandi ari we yapfuye agaheza akazuka. Mbere kandi ari we yicaye iburyo bw'Imana, kandi ari we atwambariza. Ninde azodukura ku rukundo rwa Kristu? Mbe n'amarushwa canke n'amaganya, n'uruhamo canke n'inzara, n'ukubura ico twambara canke n'amakuba canke n'inkota? Nkako handitswe ngo, twirirwa turicwa bakuduhora, noneho twari tumeze nk'intama zimbagwa. Eka muri ivyo vyose ntibituruhisha gutsinda kubera uwadukunze. Egome ndavyemeye ntakekereza, nta rupfu, nta buzima, nta bamarayika canke intwaramiheto zo mw'ijuru, nta n'ibiriho canke ibizoza, nta n'ibifise ububasha canke ibiri mu kirere canke ibiri mu kuzimu, nta n'ikiremwa na kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristu Yezu Umukama wacu. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Dukize Mukama kubera urukundo udukunda. Dukize Mukama kubera urukundo udukunda. Mukama, nunkorera ivyiza kubw'izina ryawe, undokore kuko urukundo rwawe rugira neza. Nanone ndi umworo nkaba umurushwa, kandi umutima wanje waratuntuye. Dukize Mukama kubera urukundo udukunda. Ntabara Mukama Mana yanje, unkize kubera urukundo unkunda, maze bose bamenye ukuboko kwawe, ko ari wewe Mukama wabikoze. Dukize Mukama kubera urukundo udukunda. Niho nzokwikora mu gahogo nshemeza Umukama, ndamushimagize hagati y'ishengero, kuko ahora ahagarara iburyo bw'umurushwa, akamutabara abamutanda. Dukize Mukama kubera urukundo udukunda. Ivyo dusoma mu nkuru nziza y'Umukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda, ni mu kigabane c'13 kuva ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 35. Kuri uyo munsi nyene haza abafarisayo bamwe kubwira Yesu ngo, genda va ngaha kuko Herodi ashaka kukwica. Nawe arabishura ati, genda mubwire iyo mbwebwe yuko ndiko ndirukana amashetani, nkongera ngakiza indwara uyu munsi nejo, naho ku munsi wa gatatu nzoba mpejeje. Ariko rero ngirizwa gutera ariho imbere uyu munsi nejo no ku munsi ukurikira, kuko bidashoboka ko umuhanuzi apfira inyuma ya Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu wica abahanuzi, ugatera amabuye bo warungikiwe. Aho nageragereje kwegeranya abana bawe kurya inkoko yegeraniriza uduswi twayo mu mubi, ntubishake. Noneho inzu yawe izocika umusaka. Ndabikubariye,
ntugisubira kumbona gushikaho uzogira uti aragahezagirwa uwuje ku izina ry'Umukama. Ni ijambo ry'Umukama. Bavukanye ntore z'Imana, mu gisomwa ca mbere ijambo ry'Imana n'ubu riracaza rizananye mw'ibaruwa y'umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Muri iki gice twumvise uyu munsi dusa nk'abari ku musozo w'igice ca mbere ca rino baruwa. Paulo ahejeje kwerekana yuko ivyaremwe vyose vyugaraniwe mu caha, ko atawushobora kwikiza ishavu ry'Imana ubwiwe wenyene mu bushobozi bwiwe, agaheza akanerekana ingene kubw'inema y'Imana n'urukundo rw'Imana uwemeye aheza agacika intungane, araheza agasozera kino gice asa n'utura akamo karyoshe k'intsinzi idasanzwe yumva mu mutima wiwe, kandi agaheza akayisangiza abandi nk'inkuru nziza yandikira aba Banyaroma. Biratangaje ukungene umuntu nk'uyu ari mw'ibohero akiyumvamwo iyo ntsinzi, akaba arayibamwo ari no mw'ibohero, ibohero yashizemwo n'abantu, ariko ntaboshwe ku mutima, ntaboshwe ku muzirikanyi, ntaboshwe imbere muri we. Mu muntu w'imbere arumva ko yuzuye intsinzi ya Kristo, ariko arayibamwo naho kubiboneka inyuma apfunzwe, afise umutima wuzuye urukundo rw'Imana atakirutsinda. Ni ijambo rero rihambaye rwose, ijambo mbere rishingiyemwo umwizero wose w'abakristo. Umwizero w'abakristo ntushingiye kuri bimwe by'ibiharuro gusa by'umuntu biboneka inyuma mu biri kubera mu bakinyuma. Hariho umuntu w'imbere ingene abibamwo, igihe yuzuye urukundo nta kimutsinda, nta kimushobora kumukura kuri Kristo. Imana mu mwana we Yezu Kristo yaremeye kugabira abantu bose iyo ntsinzi ya Kristo. Ubwo rukundo rwayo atakirutsinda, mbere iraheza iremanga umuntu gushikaho nayo yemera kuba umuntu, ikaza igaha ukuboko kwayo umuntu wese kugira ngo imushayure, imukuraho ikibi co mutsinze kikamuherana, imugabira intsinzi y'urukundo rwayo muri Yezu Kristo, imukingire gutakara mu bihe bidahera, gutakaza ubuzima bwiwe. Aha muri iri jambo ry'Imana turahasanga inkuru nziza zibiri zikomeye. Iya mbere ni irora ku Mana, ko bwa bundi Imana si kumwe dukunze kuyiyumvira yuko umenga n'Imana isohokera guhana no gutama umuriro udahera abo bose umenga vyarabananiye kugendera mu nzira nziza igororotse yayo. N'ubu igihe umuntu abagihumeka, Imana iguma ari Imana igomba kumukiza, ikaguma imwiyereka mu mwana we Yezu Kristo, ikamuha ukuboko kwayo kugira ngo imushayure ntagwe mu muriro udahera. Umuriro udahera si uwaremwe n'Imana ihibambewe, ni twebwe tuwurema mu kwanka kwakira ukuboko Imana iduhaye ngo idushayure, ituzane mu buzima bwayo, ituzane mu rukundo rwayo. Yezu gushika hababara tukumva ingene bivuga mu nkuru ati Yeruzalemu Yeruzalemu, ntakumukama atagize ngo akwegeranirize mu rukundo rwiwe nka kurya inkoko yegeraniza uduswi twayo mu mababa yayo, mu mubi yayo. Imana yacu, Imana se Mukama wacu Yezu Kristo, ni Imana ishaka gukiza bose, kandi nta numwe yageneye gutakara atarushimye wenyene kwanka agatakarira kure y'Imana. Iyindi nkuru nziza ya kabiri ni inkuru nziza ku muntu. Burya umuntu wamusanga umenga akogwako agahebuzwa n'ingene yisanga ari umuntu w'intege nke, igicumuro cama kimunanira, agahakwa guca yihebura kuri uko gushobora gushikira iciza cuzuye no gushikira ubuhigwe bwiwe. Bwa buhigwe yumva bumuresha mu mutima bumukwega, ariko kamenga buramusiga, buramuca nko mu myanya y'intoki. Yarazi ngo arabushikiriye, ukamenga buramusize. Kandi kira noneho mu nkuka ya Kristo yatanze ku musaraba, akayirangura mbere muri kamere y'umuntu, umuntu yarugururiwe ubushobozi bwo gutsinda ububasha bubi bwose bumunanira, bwo muherana bukamuta mu muriro udahera. Bavukanye dusangira ijambo ry'Imana. Mbega ubwo igihe bishitse ukagwa no mu gicumuro kigoye, kimwe kirura mu maso y'Imana n'imbere y'Imana no muri ubu buzima, ubwo iri jambo ry'Imana uraryibuka. Igihe ugihumeka, intsinzi y'Imana iracari imbere yawe.
wame wibuka yuko ububasha bw'inabi iyo ari yo yose ikunanira iyo udatahura ingene ugwamwo, Imana yarayitsinze mu mwana we Yesu Kristo. Ivyo mu kuvyibuka bikabure muri wewe ingoga nshasha, umwete mushasha wo gusubira guhaguruka. Umukama ntiyadusigiye isakaramentu ry'ikigongwe kubw'intsinzi yiwe ku musaraba nk'uko umenga yariko arafyina. Yadusigiye ahantu dushobora kuja tugakaburirwa umwete mushasha w'intsinzi ya Yesu, tugashobora kuba bazima. Imana igatangaza ubuzima, ikaturemamwo ubuzima bushasha h'urupfu rwari ruza rwaramaze kuturisha ivu. Mu mwana wa Yesu Kristo yitanze, twaramaze kuronka intsinzi yose, twaramaze kuronka ikibanza hafi ya Data uw'amahimana. Mu nkuru nziza Yesu Kristo tukumva ingene yishura abafarisayo baje kumubwira ingene Herodi ashaka kumwica. Imbere yo kumwica abanje gukoresha iterabwoba ryuko agomba kumwirukako. Yesu akabishura ati, genda mubwire iyo mbwebwe, abantu mwese mwiruka ku bantu mukoresha iterabwoba, mugomba kubatesha inzira y'ubuzima bwabo nziza yo kugenda bagana iciza gisumbirije, yo gufasha abantu guharanira iciza gisumbirije, iciza gitunganye muri ubu buzima n'imbere y'Imana, muri ko mukora nk'imbwebwe. Herode agomba gukoresha amayeri y'iterabwoba ngo abuze Yesu Kristo kubandanya urugendo rwiwe. Ariko Yesu Kristo arazi akanyegeje mu mutima w'umuntu, naho yemera kugendera ku iterabwoba rya Herodi. Si ukuvuga yuko avyirengagije, arazi neza ko Herode abishobora, ariko kandi arazi yuko atagendera ku bushobozi bw'abantu, agendera ku bushobozi bw'umugambi w'Imana kuri we. Bavukanye iri jambo ry'Imana ridukaburire kwibuka yuko hejuru y'ubushobozi bw'abantu bose bashobora kudutera ubwoba, bashobora kutwica, bakatuzimanganya ukamenga vyose biranaheze, hariho uri hejuru yabo. Nta na kimwe boshobora no kugukorako we atabibonye, ngo n'umushatsi ku mutwe wacu uri ku giharuro. Yesu agaheza akemanga ubutumwa bwiwe, akabandanya urugendo rwiwe, akagendera ku ngingo y'umugambi w'Imana kuri we, hakugendera ku vy'iterabwoba by'abantu, by'abakuru, by'umwami Herodi, akabandanya urugendo rwiwe. Mu nyishu atanze akerekana yuko ari muri urwo rukurikirane rw'abahanuzi benshi bagiye barazizwa iryo jambo ry'urukundo, iryo jambo ritunganye abantu Imana ibazanira ngo ibaho ubuzima bwiza, ariko bakanka kuryakira. Kuki abantu dushobora kuba babigushika ngaho ugasanga dushaka kunumya ijambo riri mu bukiriro bwacu, dushaka kunumya umuntu yashimye gutwara muri we ijambo ritunganye, ijambo ry'ubukiriro, ijambo ryuzuye urukundo, ijambo ry'uko Imana iduhaye ukuboko, itugiriye imbabazi, ishaka kudushayura. Ariko ugwanko n'ububisha bw'abantu byaramuzimanganije, atari uko umengana abantu bamugize ku bubasha, niwe yashimye kubiha kugira ngo ubwo bubisha n'ubwo gwanko abiciye inyuma abitsindishe ukwemera urupfu, arubambe ku musaraba, ashobore kururutsa abantu. Naho nyene niho hari ibanga, niho hari ibanga ry'ububasha bw'urukundo rw'Imana rwatumye umwana w'Imana yemera kwicwa, hagusanga mu bubasha bwiwe umenga asohokeye guhonya abagenzwa n'ugwanko n'ububisha, akabaho ubuzima bwiwe kugira ngo bashobore gukorwa ku mutima n'ubwo rukundo bakagwakira. Uwanse kwakira urukundo bene ubwo, uyo rero ababaye ukunyene Yesu abivuze, inzu yiwe ici ku musaka. Dusaba Umukama kugira ngo yamaturinda gucika twebwe nyene umusaka, kuko twanse kwakira urukundo rwiwe, twase kwakira inkuru nziza y'ikigongwe ciwe. Nakaryo keza kugira ngo natwe twumvise uyu munsi iri jambo ry'Imana, ngo tureke iyi nkuru nziza y'urukundo rw'Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege ngo atwegeranirize mu rukundo rwiwe, idushike kandi kabure muri twebwe inyishu nziza y'ukwakira intsinzi ya Yesu Kristo mu buzima bwacu. Iyo nayo si yindi, mu kumwakira tukagenzwa n'inkuru y'urukundo rwiwe, turaheza tugacika abatsinda ububisha bw'inabi yo muri ino si, abatsinda ugwanko
na shetani ikorera muri ino si, ikorera mu mwijima utwikira ubuzima muri ino si. Mukama, uyu munsi ndakugururiye umutima wanje wose, ndasubiriye kukwakira mu ntsinzi y'umwana wawe Yezu Kristo yitanze ngo aturokore. Mukama Mana nzima, ndemeye kugengwa n'ubwo rukundo rwatwiguze, ubwo rukundo rwawe, ngo nanje nankire mu magara make yanje intsinzi y'umwana wawe Yezu Kristo, ansangize kuba nawe intsinzi ku bubasha bubi bwose bw'inabi, ku mwijima wose ukorera muri ubu buzima. Amen.